Ikena ry'igitoro rimaze igihe ryibonekeza mu gihugu ryarateye ingaruka zikomeye ku buzima bw'abanyagihugu mu bijanye no kwiyunguruza. Abanyagihugu bo muri komine ya Vyanda intara ya Bururi bavuga ko igiciro c'itike Bujumbura Vyanda cigwije kabiri. Ikena ry'igitoro muri komine Vyanda vyateye ingaruka mbi mu kwiyunguruza canke mu kunguruza ibintu. Ibiciro vyo kwiyunguruza vyaraduze cane birikuba incuro zibiri. Ukuvuga ngo uvuye Bujumbura ku Kaduha gushika ku murwa mukuru w'ikomine Vyanda kare twatanga 15,000 none ubu tugeze ku 30. Ivyo biza vyiyongera kw'ibarabara rimeze nabi n'imiduga igize amahirwe yo kuronka igitoro ntishika ku murwa mukuru wa komine Vyoroshe, bigatuma bene kwiyunguruza bakoresha uburyo bw'umurengera ku mapikipiki. Twadufise amayira 3 Bujumbura, Jenda, Mugamba, Bururi, Vyanda. Aho ni 3 binanarenga kabiri inzira ya Bujumbura, Rumonge, Bururi, Vyanda, ariko ntizinanashikayo zifata moto nayo yarenze 15,000 umva bica birenga 30. N'inzira nyene uva Bujumbura, Rumonge, Kigwena tufata moto irenga 15,000 cyanije ayo kuva Bujumbura nayo kuva Kigwena Vyanda birarenga 35 kubera aho barabara giva mu Kigwena ari tuje Vyanda harengana moto gusa. Izo moto nazo ibiciro biza birahindagurika harago twa 15 harago twa 20. Ivyo rero biruko mu gihe nabisi yishirahamwe Otrako yahora itwara abantu rimwe mu ndwi kandi ku giciro kitavuna ubu ngo itakiza. Abanyagihugu b'Ivyanda basaba leta gutorera umuti iyo ngorane y'ikena ry'igitoro. Twadufise n'imodoka yo muri Otrako yariduga rimwe mu ndwi kwa 6 gushika kwa Mungu nayo nyene iragira ingorane nk'izo nyene ni mu gitoro nk'ibintu biheze ntigeze iduga yadufasha yabakihisha 10,000. Twasaba rero leta bijejwe ko yoraba ngene igitoro kiboneka ko turi mu bukene budasanzwe. Uretse itike ryo kwiyunguruza ryaduze bivuye kw'ibura ry'igitoro, n'igiciro ca bimwe mu bifungurwa cariyongereye nk'uko bibandanya bivugwa n'abo banyagihugu bo muri komine Vyanda.